Ego sawa turi kuri wa mama w'impano nziza cyane afite abana benshi Imana yamuhezagije hanyuma mu bana 13 afise areze atunze hari umwe akuze yatuye kugira kabiri niwe twifuza kumenya ukuntu byagenze mbega mutoye gute mwabanaje mubana gute wakoze ibikorwa ibihe ku mwana ni ikibazo cya mbere ndakubaje wowe mama Pascaline. Ego murakoze cyane. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa ukuntu twamenyanye hari mu 2021 mu kwezi kwa 11 niho nagiye kuri abantu bagwaye mu bitaro byo ku Mpanda Hôpital General Mpanda nawe sanga niho yaragwariye baramunyereka. Hanyuma ndamushikiriye nasanze afise ikibazo cy'uburyo buke barahagaritse kumuvura yaragwaye mu maguru mubona amaguru yari yarahiye imbere yo gusha afise ikibazo cy'ubugwayi bwo mu mutwe twokwita mu Kirundi ubugwayi bw'intandara. Hanyuma yaragwa muziko arashya abo bagiye no kumushikana kwa muganga batevye biri mu byatumye bigora abaganga kumuvura kubera yari yarabaye nabi. Hanyuma rero bamaze kumuvura uburyo buba bwinshi famille yabo ifise amikoro make idashoboye kuburonka baca barigira hariya bagumayo baricara. Nkuko mumubona yitwa Muhoza Diane mvuzira izina Muhoza murumva ko adafise amamuko mu Burundi abo bafise amamuko yo mu Rwanda baje bava mu Rwanda byinshi yoza kwibabwira ukuntu baje jewe ntavyo nzi mugani niyo mamuko yabo n'abanyarwanda bakaba babangaha igihanga. Rero maze kumusanga je mu bitaro baramuretse kumuvura cyo nakoze nahamagaye umuganga ndamubaza umuntu imeze gute arambwira ati nta buryo bwo kuvurwa afise cyandasaba ko bamuvura hanyuma amafaranga jewe nkazoyariha. Ico gihe nemera kuyariha ntayo nari mfise. Nagira nshimira abantu inyuma ya témoignage yanje bagiye barampezagiza uburyo bwabo bambwira ati torifanta wararushe bariho benshi batandukanye barabizi ntibaze biyumvire ngo nagize umutima wo kwigungirako canke nariye jenyine narakozemo n'iki gikorwa. Uyu mwana w'umukobwa ndamukura mu bitaro naramukurikiranye baramuvura arakira ariko ntiyakize neza murazi ko ibikomere by'ubushe biteba gukira ariko hagera aho bomuduha tukamutahana. Cyanda mutahana rero ndamujyana muhiri wabo ariko araraba urukundo nari namweretse arambwira ati nifuza ko twogumana ukazombera umuvyeyi. Kuva ico gihe rero twaragumanye afise ubwo bugwayi nyene bwo mu mutwe murabizi umuntu afise ico kibazo c'intandara rimwe aragira crise akikubita hasi agakomereka n'ibindi byinshi cyagikomere yaragira crise kigatonekara twaje kugura imiti kwa muganga tugashirako kugeza aho hageze igihe nje no kumuvuza kwa Rojanti baramupima mu mutwe baramushira ku miti n'ubu twicaranye ngaha imiti aracayifata ayiriko. Yageze ahantu yo kubera ubwo bugwayi bumaranye igihe kirekire ameze nkaho yihevye. Murabizi ibintu byose bishikira umuntu abagwaye gutyo ntakigomba ameze nk'atakigomba no kuvuga ko n'imiti yaheze imiti irahera akaje ngaha gahora umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu n'ijya ari imiti umuntu aguma afata atigera hagarika nkaza kubibona yagize crise nkaza turafise imiti ngo yaraheze nkabona ko atinya kubimbwira kubikiringo kirekire amazi misagwaye. Hari n'igihe rero nanje iyo miti ndayibura bigashika nkayibura gasanga yagize crise gatatu ku munsi crise kabiri ku munsi no munsi ejo hirya yejo gasanga umwana ameze nabi. Twarakomeje rero turabana afasha ibikorwa byo ngaha muhira nta mahirwe yagiriwe yo kujya ku ishure aramfasha kurera aba bana tuvyukira rimwe kubategura baje ku ishure kubategura baje gusenga turafadikanya guteka ibikorwa byose byo ngaha mu rugo turabifadikanya mu ndero y'aba bana. Ndamukunda cyane arabizi nkunda no kuza ndamufyinisha cyane kugira ngo ndabe ko ashobora kwiyakira nk'uwundi muntu asanzwe mpora ndabigerageza ariko sinzi ko harabibona ariko je nicyo ndabikorera. Ego rero byinshi nawe bibibwirira uko twabanye ivyo yabonye ariko je igikorwa nakoze kuri we nico mbere n'abaganga bo kw'ivyo bitaro barakizi harageze igihe baramenya ku bitaro bikuru byo ku Mpanda bangira umukunzi w'ibitaro mu bakunzi b'ibitaro bariko ratanga agashimwe 2020 jewe barampaye agashimwe mu bakunzi b'ibitaro kumva zo kujya kuraba y'abantu bagwaye. Ego ku bitaro ibi Hôpital General Mpanda naha mu ntara ya Bubanza ugenda gutya abantu baho abaganga baho igice kinini baranze kubera ibikorwa nahakoreye.
Ego. Imana iguheze igikorwa ciza ukora kandi udahengeshanya. Ego Diane Muhoza niwe turi kumwe, niwe afise microphone ngaha nagira tuganire histoire ntoyi ariko kandi ashobora kugira niniye bivana ukuntu we avyumva yugurukiye kubivuga. Diane, umama muri wewe mubona gute? Canke bagutoye kuva mubanye bimeze gute? Mama arakoze John uyu mumama mukuru kuva tubanye nta kibi nomuvuga ko ni umuvyeyi mwiza arakundana mukuri sinomuvuga nabi kuko agahuza arangurira turaca arangurira n'ivyo binini nyene vy'iyo ngwara arangurira yego Bitandukanye n'ivyo wewe wiyumva gute kuba uraha ubanye n'uwo mumama canke n'abana? Numvise ngo ntibagira amahirwe yo kwiga, urakunda udukorwa ngaha abo bana ukabafasha, ubafasha mu buryo bariko baragira imyiteguro baja ku mashuri canke baja hariho hose, no mu kutugandazi niwe ukuze muri aba ndabona bimeze gute, uvyakira gute? je ndavyakira neza kuko ndavyuka tukabakorogera ubuyi tukabogereza ibirato bakaja kw'ishuri tukanaboza kandi ndabamesera n'uduhuzu nyene mugasi ndazimesa jenyene turafashanya nyene n'abandi turi kumwe nyene ngaha hama tukarondana n'ivyo turya nkabaha tugasangira. Iyo ufise ikibazo kanaka kikubakiye hari igihe ushobora kugira ikibazo uvuga ati ndafise ikintu nipfuza, urabona umwana hari igihe agira ikibazo, ico kibazo bisaba ko bigira ahantu kivuga ngo kironke inyishu. Kenshi abana b'abakobwa bakunda kugira ibibazo vyabo nyina ko niwe ibiganiro biri hafi na hafi. Wowe iyo ufise ikibazo uhora wugurukirwa kukibwira umuvyeyi ariwe mama wawe no munsi? Iyo afise ikibazo mukuri kenshi hari ivyo ndamubwira n'ivyo natamubwira. Ntibeshe kuko numvise ko iyo ugiye muri krize imiti yaheze uratinya kumubwira ugatiba kubimubarira. Biba bitumwe n'iki none? Kubera iki utiba kubivuga canke bimwe mutabivuga? Ni kumva zo kumutinya canke kuko atobikora canke kubwisoni? Ushobora kuvuga uti je yamfashije kuva ndi mu bitaro aramvuza antangira n'amafaranga menshi muri ubu rero sinoba nkimugora naramuremereye nohava ndamutsitaza bituma niki muri ivyo vyose? Cari igihe kubera mbonye iminsi myinshi uno mama yafashije jewe mukuri hari igihe mvuga ati mwega mana jewe nk'ubu ko ibinini vyaheze ndamubwire ko ibinini vyaheze canke bihari bikanka nkumva umutima kuri jewe hari igihe mvuga ati hari igihe haca ashwanira jewe kuva aho naguze iyo miti jewe si vyiza. Bizoherera hehe? Ivyo bintu hari igihe nama ndavyiyumvira nkanka kubivuga vrema. Ariko namuvugiye uzoze urugukirwa wumve ko kumubarira ko uyu yariyemeje gukora igishoboka cose kuri mwebwe abana abo mumaze gukura abakiri batoyi mwese ko numvise ukuntu twaganiye nta gucika intege afite muri we, umutima uriteguye gukora iciza atakimuhungabanije kandi yisanzuye. Uze wumve muri kumubwira naho ujye bari banga nk'ico kugira ngo ukibwire mama wawe uze wumve kukimubarira. Ko nanje byaranshyikiye narivyo ndi imfuvyi ndakura harageze aho mbona ko abantu bandeze kugira ngere aho niga amashuri nkayaheze umuntu yaradufashe neza harageze aho mvuga nti umenga bandeze neza gusumba uko papa na mama bari kumbere. Nanje byaranshyikiye rero nagomba kubwira ati uze wiyumvemo ko ugurukiwe kumubwira atakikuzibira na kimwe kuko icyo ashobora azogikora icyo adashoboye naco azotereza abagenzi n'Imana kandi imufashemo. Nanjye numvise ihamara ciza arasenga azosenga Imana icyo adashobora izokimufasha kandi izogera neza. Yego none wumva wumva iki icyifuzo cawe ni ikihe? Umutima wawe uti jewe ukuntu mbayeho n'ukuntu mama yafashe yakiye nimba tubonanya kubaho uko vyomera kose kuko umuntu wese abaho afise indoto ziwe. Afise indoto zihe mu buzima bwawe? Je ndavye nk'ibigeragezo namwe mpura navyo jewe
kugira ashe ngaha ku maguru jewe nagize ingorane nyene ndagwara ino ngwara yo mu mutwe, nimba ngiye kuvoma nkabona ndiduduye mu bandi nyene turi kumwe kandi turi kw'ibombo, ba bantu nyene bakavuga ati uno muhoza Diana aragwaye intandaro, nkaguma ngaho ubwenge bukongera bukagaruka. Nimba ngiye mw'isoko kuko jewe nyene naradandaza nyene Imana yarampezagiye, hariho umuntu yampaye 25,000 ca nangura kurangura uturengarenga nyene ndadandaza nyene. Nimba ngiye mw'isoko nkabona biranduduye nkavuga ati naga Mana jewe ibintu biguma bindudura ni biki, je bizoherera hehe? Nkavuga ati naho no mugabo mama yarabibona, mugabo nta miti bangurira, imiti nagiye kuyinywa ngeze kuyu mama. Rero umunsi umwe mama acambwira ngo sigarana umwana w'umuhungu nyene nawe aheruka gupfa, hakaba hariho akandi nyene twari kumwe nyene gatonya, uwo mwana w'umuhungu nyene arambwira ati musigarane umukorogere ubuyi nyene umuhe. Hama nyene ndabukoroga ndaheza nyene kurya nyene ngiye guterura isafuriya ya ngwara ikirafata, bwa buyi buca buramenekako bwose cashira amaguru mu zibo, umva narahiye ndihereza kugeza aho ubwenge bugaruka nyene. Hama bugarutse ndavye ku maguru usanga nahiye, ndavuga ati none Mana jibi ibintu nibiki? Burya niho ako gatonya kanje kagiye kumuhana kavuga ati ngo mama Ken ngo burya Diane yahiye, ngo Diane yahiye ati yego. Burya je asanga hose nyene nahiye. Hama aravuga ati baca bashirako amamesa n'ubufu bw'imyumbati nyene ngo bahapfuvye biranga. Mama arageza aha aravuga ati burya wa mukobwa wawe yahiye. Hama atashe n'ubundi ntaco bakoze, bagumye bashirako nyene iyo miti y'ikirundi kuko ntibashotse banjana kwa muganga. Je nahiye mu kwezi k'8 itariki 5 z'ukumunani. Burya ndaguma ngaho ndagwara ndi mu nzu, ndi mu cumba ca jenyene, ndagwara hamwe neza amaguru arabora yose. Ndavuga ati none Mana jewe notuma apfa nkapfaho, kuko ho kugira apfe mpagaze mbona uko ku maso ku yandi, je watuma unkurako nkapfa. Nta n'umuntu yaza kundaba mw'ico cumba kereka nyene umuvyeyi wanje nyene yanzanira indya. Hama mu kwezi kw'icenda itariki 5 hariho umutware yitwa Papa Keve nyene niwe adutwara nyene Igihanga umutumba Gihungu mu ntara ya Bubanza. Hama baravuga ati mukuru urya muvyeyi arafise umwana kandi yarahuye n'ikibazo mumufashe. Niho rero twaciye baratoza amahera nyene. Hama baca bavuga ati ngo nimutegure uwo mwana tumujane kwa muganga. Burya barantegura nyene mama acara nyambika nyene. Niho ari wa Papa Keve yaciye antwara ku moto yiwiwe aranjana, twagiye tujanye na mama ashikana ku mpanda. Shitseyo ajaza umuganga wa mbere aravye ukuntu nari imeze, naboze nanutse nyene utaraba, nta n'umuntu yanyegera, acavuga ati uno muntu je nawe nakira. Shitse acaza uwundi umuganga agira kabiri nawe nyene avuga kwa kundi nyene. Urya wa papa acavuga ati none tumujane Bujumbura. Hacaza umuganga yitwa Fofo. Uwo muganga acavuga ati je mukuru uno mwana ngoma ndamwakira, nzomuvura kandi nzomukurikirana. Urya aranyakira aca banjana mu bitaro, banjanye mu bitaro baca bantera amaraso 3, ishashi 3 z'amaraso. Bazinteye burya harageze aho banjana nyene muri bloke, barahoza neza nyene barahutura, hamwe hasigara amagufwa gusa
ata nyama ziriko, hama bahogeje baca banjana muri etaje ya kabiri nyene, ko kumanda ni etaje, ni muri hariho etaje zine, banjanye rero mu ya kabiri. Burya rero ngoma ngaho mu kwezi kw'icumi niho papa yaciye aza gutera induru ngo mama ngo nimume umwana w'iwanje ngo namujane muri Omani ngo yarose umugiraneza muvura, ngo hama ngo je ngo nimushake muvuge ngo amahera yose ngo nzoyariha, ngo hama ngo je ngo mume umwana w'iwanje aho nta n'ijana afise. Burya rero abantu bakamubwira ati wewe reka uwo mwana bamuvure akire azotume afungirwa ngaha. Hakaba hariho umutama yitwa segiteri w'ibitaro, urumva nawe nyene bari baramufungiyeyo kubera amahera. Nawe uwo mutama nyene yarankunda mukuri, nawe nyene mukuri sinzi yari, Imana izimuheza. Wari cegera ciwe. Umwe yari segiteri. Umwe yari segiteri kubera imyaka amaze mu bitaro. Ubu nawe baca bicegera ciwe. Bacavuga ati ngo nimureke uwo mwana bamuvura akire hama bazomufungireyo, igihe nicagera nimba muzoronka amahera muzomugombora. Burya umuvyeyi aranka ararahira, hama hakaba ari umuntu nyene yaba ngaha ku Muzinda yitwa Neza Michel, yari yishe umuntu, nimba yarirutse akavunika ukuguru, nawe baca bamusana mw'ico cumba nyene ndimo. Aca ambwira ati ngo burya Dia wowe ukemera ugataha uzoba upfuye vrema, umunsi wawe uzoba ugeze. Burya rero umuvyeyi nyene aguma asara kwa kundi, aca ajako aravuga ngo mama ngo narose umugabo mu bitaro, aca atangura kumbwira ngo uwo mugabo ni uw'iwanje, ngo niwe narose, ngo ningende tubane, ngo nta nubwo bazogaruka kundaba, ngo ninanka ko dutaha. None aciye mvuga ati basi genda babaharurira amahera yose naba maze kwivuzako, hama murihe dutahe. Ati nta kundi Imana irabibona. Burya agiye guharuza, hakaba hari twari dufise nyene agaparisera bagurishije agapande, bakagurishije uwo munsi amahera bamuhaye ntago yayazanye yose, yaciye aja kugura akandi gaparasera nyene nimba ari muri vekade ntawonzi. Burya rero bamuharuriye ya mahera aca asanga ni mu 1,250,000. Mwayo mahera bavuze baca basanga yifitiye 250,000. Burya rero bacanga biha rero hama ujana umwana w'iwawe. Umuvyeyi arabura ico avuga, arabura mbere yaciye agenda, barishe ayo 200 gusa. Kubera mw'uko kwezi kw'icumi ntibasubiye kumvura, baciye bahagarika kumvura, cyangwa mu bitaro natavugwa, abavyeyi barantayo. Wewe nyene wiyumviriye niwe wanzanira ico fungura, ushaka naho agahuzu waramesera. Gusa n'uwo muganga yitwa Fofu, Imana izimuhezagiye, gusa yarashobora kunyibira umuti akamvura nyene batabizi. Yari umuganga, yari umushefu muri Kiribiri. Ni inshuti yanjye cyane, twamenyaniye aho nyene. Yarakurikiranye umwana gose, kandi n'ubu arampamagara kuri telefone akambaza ko wa mwana wacu ameze gute, kumubwira ataraha kandi ameze neza. Ni umudamu w'umutima mwiza cyane, ameze neza gose. Yego. Bamaze kunanirwa kuyariha ucumaho. Naciye nguma ngaho nyene. Bari bamuhaye fagitire ingana gute? Umva yari 1,250,000. Nabaca asanga no 200,000. Acara yasigayo ayasigaye ati ivyo bukunzi bati. Umva baciye bantayo bose, haba mama haba papa, nta numwe twasigaranye, nta mukuru wacu nta n'umwana numwe bandungikiye, basi tugumana. Burya rero canguma ngaho, wa mutama yarashobora kuja kunzanira akabenyi nkarya, jewe akavuga ati jewe uno mwana
sishobora kurya nawe atariye akakama nkakarya nawe akagumuko yego burya rero hageze mu kwezi kwa11 hacaza abagira neza nyene bamwe barihira abantu mu bitaro baje babaza uwo mutama nyene yitwa segiteri burya rero bamurihiye canumva intuntu mu mutima candashavura caravuga ati kweri arasizemo ukuri ubu mbaye uwanje ati none bizogenda gute bizomera gute none jewe mana tuma basi nkora kw'iyi si jewe mukuri ndarushe ati mana ati niwo uzobikora mukoye burya rero wamutamagiye cyangwa ngaho naraja mu ico cyumba nkihebura sinatambuka sinigirante naguma njyamye vuze ati naho ndatambutse nagenda nkwega nyene igisusu nyene kurya nyene kwikimuka yego hama rero ndaguma ngaho ndaguma nyene nihebura nyene ari nigena taronka nivyo fungura nyene mugabo uwo muganga yitwa Fofo baruye indya nabona nzanira indya kwisahani nararya mugabo kuva mu kwezi kwa10 mama ntiyasubiye kugaruka kugeza icyo gihe rero naciye ndamusangira aho hantu kwezi kwa11 yaragwariye mu cyumba umenga ariyo wenyene yarasiyeyo wenyene afise igitanda nta shuka yariko nta kintu na kimwe yaba kuko nyene wenyene n'ijipo imwe n'umupira umwe menga n'agatenge kamwe ndagerageza rero kumwitaho ndagenda ndamugurira impuzu ndamushira mu bitaro nkaza ndamushira ibyo kurya simvyibuka nazimana naramuhaye n'inimero ya telefone abuze idasiyo yarampamagara nkamurungikira 2, 3, 5 ayo ndose uwo munsi akagenda agafungura yarashobora gutuma bakamuzanira namusanze ukuguru ko arabaye nabi cyane nshamuvimuzi atanasuwe bamugirira yego hama ndi ngaho nyene naraguma nyene nihebura urya sinzi ukuntu navuze ati none gamana abandi baraja hanze bagafata akayaga ati none jewe bigende gute ati ndaja hanze gute bimeze gute natambuka gute kugira nanje shike hanze mbona ibiri hanze burya rero sinzi ukuntu navuze ati tireka nje kwa rirya kinga nyene rimwe ry'ubumuga ndajako nyene nagenda suguma amapine ndashika nyene hanze ku giti c'ivoka ahantu nyene ku mpanda nyene hari igiti c'ivoka canicara ahantu canumva ijwi rimbwiye ati tiririmba karya hari indirimbo ya 49 ivuga ngo gusenga nyene ndayiririmba ndayiheza umva nararirimba nyene ngusenga kurafasha ibihe byose kunshikana kuri data kankiza muri ngoye kandi satani yanteye akansuku uburyo bwose ibiheta ngabo kenshi ugusenga kurafasha burya rero ndayiririmbye yose ndayihejeje nubundi nguma mvuga ati nawe kamana jewe mukuri nzova ko gute bizogenda gute numva akandi nyene numva noneho mu mutima ndaremye numva kamwemu canumva irindi nyene ijwi rimbwati ndirimba ijya ndirimba ngo Uw'Imana yumva Uw'Imana yishura na umwana w'umuntu ananiriwe burya naho nyene ndayiririmbye cambona wa muganga araje nyene carambwira ngo Diane ngo hano burya rero ni cyangwa ati naje ko nadatambuka kubona shika ngaho mugabo umutima candasimba canavuga ati naga jena sije nononye ku gitanda c'abandi friend
nta kuntu narose ndabihanagura ati mugabo je mukuri Imana imbabarire mukuri ngirana ibyo agomba mbwira burya rero wa muganga acarambwira ngo ya Diane ngo nta ngorane ngo tugende burya niho nagiye casanga uyu nyene mama yandondeye nyene nimba yari yambuze ntavyo nzi canja muri ico gitanda yari yazanye indya mbere na mbere yuko tuganira yabanjije ati banza ufungure ukuri nari numva kuva mu gitondo nta kintu nari bwashire mu nda nari numva nyene shonje mukuri narariye ndarya ndahaga hama ndamuganirira nyene ivy'iwanje byose uko bimeze ndamubwira ati burya je ndi ngaha kandi n'abavyeyi barantaye ati kubw'amahera burya cambwira ati nangahe camvuga ati je ntavyo nzi akibaza urya muganga aramubwira ati nimba yararishe makenya nyene ntavyo nibuka wari uyazi ayo wari yarakeneye kuri yari umuminyoni yaragati ni menshi sinababwira uko byaba sawa hama rero nimba yarayarishe je ntavyo nibuka nagiye numva avuga ati wati n'umwana ni mu muvure ati amahera je nzoyazana burya rero uwo mumama twabonaniye aho nyene uwo mumama turabana yamukuri yarambaye hafi nkabona gahuza aranzaniye mu bitaro nari mfise ijipo imwe nyene nk'uko yabivutse hamwe n'agapira kamwe n'igitenge kimwe hama rero nagiye mbona nzanira ijipo nyene n'umupira nyene mbere aranzana n'ibirato amaguru fise yo kuvyambara biranga hama ndagwara niho rero naciye mbona ata kuntu nyene bambe bimeze kurya kuntu bantera iserumu nkaca mbura nkuma amazi niho naciye nterefona umuvyeyi wanje ati burya rero ati garuka bamvuye bati batanguye kumvura wa mama wiwe cyagaruka nyene yego arangoma impande yanje nyene gusa uno muvyeyi ntiyaduhevyemo kuri emwe nta musi yasiba kuduzana ibifungurwa hama hageze mu kwa mbere nyene niho nagiye uyu no muvyeyi yaciye avuga ati nyene hatanguye gukira hasigaye ahantu hatonya nyene ati nimumpe ndamutahane ndamuvurize muhira angome impande burya rero je sinzi amahera yarishe mugabo ni menshi cane asa ni menshi mukuri nta nayo twari kuzoronka umaze imyaka ingahe uba kuri imyaka ibiri cyangwa itatu imyaka itatu ni itatu twavuye mu bitaro tuvuga namumenye 2021 okay kuvuga ni imyaka itatu kuba washoboye gutanga umuriro ifata itatu ntirakwira neza mbwira buramwe amezi kuko urumva izakira mu kwa mbere kuri ubu muri yo rumwe n'ibihumbi amajana abiri ukarira umuntu utazi byakugiye mu gute kuko ikintu cyoroshe abadamu murakunda kwambara neza murakunda kugura agatelefone cyangwa isiki ugafata umuriyoni urumva kweri n'ibihumbi amajana abiri ukagenda kuririra umuntu utazi ntiyanabaye gusa ahubwo kuko nashitse sanga murumva ko papa we yari kedesa ashagara emiriyo ndabasabye bamuvure bashiyambye ati banza ugende uzane n'amakeyi basi nemeye ko nzo yari naciye ntaha ubu yaradandaza se w'abana ndamuhenda ndaranyemerera cyangwa 300 ndayashira abaganga bashaka komeza kumuvura rero ewe bamaze kubona ko arose umuntu azomukurikirana bamuvuranye umwete mwinshi keshi gashoboka shanyaruka gukira ariko je dusanga fagitire nayo yaraduze cyane murumva ko hasigaye 700 naciye nsanga fagitire nshasha mu mezi abiri yabaye miliyoni cyabaye miliyoni setisa kiwe mu nzu ntayo nari mfise abumvise akamo kanje baravyibuka kuri YouTube umuco wera TV nsemera ati nyabuno uwo mwana amerewe nabi niho abantu bampaye amafaranga yabo ndagenda ndayariha
hariho uwitwa mama Leticia ari mu Bubirigi n'abandi ntazo amazina nabo nabampamagara ngo kuba kirya gikorwa wakoze wavuze ngo hegende ufashe. Ico gihe mwibuke ko naba mu nzu mpanze. Ico gihe ayo mafaranga yarakigura parasikishije amateka adasanzwe kw'ivyo bitaro, nguma nkurikirana n'abandi benshi kw'ivyo bitaro, abo shira ibyo gufungura, abo shira isabuni, kugeza aho banshira mu bakunzi b'ibitaro, barampaye n'agashimwe ko kugwarira muri chambre kuri gusa. Chambre kenzo narayigwariyemwo kuri gusa imisi 14 ngwaje umwana. Yego urakoze cyane. So burya wavuye ko afise ingwara yaragwaye, ndamuvuriza kwa Rojanti ari ku miti bitwa Depakine. Ni imiti zimvye abayifata barabizi, hari igihe ndayironka n'igihe ndayibura. Ego abantu bariko baradukurikirana murashobora umuntu yohezagirwa arashobora kugira icyo akoze. Iyo miti igurwa kangahe kugira ngo? Ni kuvuga bigeze ku 60,000. Ni buri kwezi? Imara ukwezi. Kera ntaramenya ko nini biriyo narinda gufata déplacement nkaje kubitora kwa Rojana. Ariko nkavasanga nino mu farumasi ari nk'uwo wabisavye arayizana kuko idakunze kugurwa na benshi, ugasanga ntayihari mugana yimutumye ntaronka aho ndayigurira. Okay, murakoze cyane. So reka natwebwe nkaje nka Mr. Sami official reka tuzoraba mu kwezi kuza, tuzobaha je ku bwanje nzobaha amahera y'ukwezi kumwe umugurira imiti uyu mukobwa. Bedia ni giki kintu nawe birashika ukiyumvira ko hari umunsi nawe uzokuba ku rugo rwawe? Cyari genda byimvira muganga nkavuga ati reka mana none nk'umuhungu yasima ameze nk'uko ndagenda je turashaka ya bifi aro abantu bababajwe iki ari umuntu gukunda ashobora kugukunda yatari byo wiyumvira. Kandi uri mwiza umugana ibintu bisanzwe cyane kandi nta muntu n'umwe abura urabishika nawe ukavyumvira. Ni giki usaba Imana? Wowe usaba Imana izogura urugo rwiza? Sema kuri muravuga ati Imana nanje ndashaka kuzomu urugo rwiza nkaheka nk'uko nyine nkamera nk'uno mama nyine ameze, nanje nkabona amenga mfise nyine nk'urugo rwiza nanje notunga abana. Kandi nkavuga ati Mana ninaronka urugo rwiza nanje nyene nkavuga ati yego kweri ndabonye urugo rwiza, ikintu ca mbere nzotangura gukora nzobanza gushimira uno muvyeyi nyene ku bikorwa yakoze, mugabo n'Imana izomuhezagira mukuri ku bintu yakoze. Nkavuga ati Mana je hamwe wompezagira nomugurira igitenge cyiza nyene hamwe nkavuga ati yego kweri ndamuguriye hama nkavuga ati na papa nzomushoneshereza ikote no kuri mariage tuzabambaye neza. Kuri mariage y'umwana wacu Diane. So Diane ntuti ivyizigiro, Imana ni nkuru kandi Imana izogukiza iyo ngwara yawe. So kandi Imana izogura urugo rwiza. Nuno mama reka tumushimire cyane. So umuyobozi w'inoti Fanuel hari akantu yarungitse baraza kukabaha nitwaheza, ni gatoya mbwa muze kukakira uko nyene. So nakantu gatoya yavuze ati nimba ari umuceri muze kugurira abana umuceri no munsi, nimba ari nibiharage baze gufungura, twavuganye naraza kukabaha. So Imana iguhezagire cyane mama. Biragoye cyane kwakira gutunga umuntu afite ubwo bugwayi, si bya bose. Ni umutima w'urukundo no gusenga cyane, kuko hari n'abantu iyo bibafashe bamwe baca biruka. Mugabo nka wewe vraiment kumuba hafi ni ikintu cyiza cyane. Imana iguhezagire. Uyo Diane ari gihe byoshika nta gushimire, mugabo Imana yo yukorera, Imana yo iri mu ijuru nizo gushimira. Nuko itogushimira ukiriho idashobora gushimira urubyaro rwawe, abana bawe cyangwa abuzukuru, kuko hari imigisha turonka tukiyumvira aho yavuye ntitumenye, kumbe n'abasogokuru cyangwa se abavyeyi bacu bakoze. Kubw'ivyo rero turabashimiye cyane. So bamaze kumva yuko imiti buri kwezi igurwa 60,000. Umuntu woshaka yuko wogura uyo muti urashobora gutanga nimero ya telefone kugira ngo bazoyagushishirize baguhe ako kantu gatoya ko kugura imiti. Ari umuntu ashobora guhezagirwa akatanga na 600,000 y'umwaka wose cyangwa 700,000 y'umwaka wose. Yego. Murakoze cyane. Hamwe n'ivyo kandi kuba boshobora kudufasha ivy'umubiri, banafashe kumusengera ko ndamushira mu masengesho cyane, kandi mfise ivyizigiro ko Imana ishobora kumukiza. Hanyuma kubana nawe ntivyoroshe,
aba bana batoyi bahora kera biruka bakamutinya, hariho umwana abonye uku kuguru yacarira, ariko ubu bariyakiriye babona ko ari mwene wabo, bimunaze hasi ntabwo biruka ngo bamuhunge, ahubwo ari nk'umwana ari hafi araza ariruka akampamagara, ndashobora kurondera umwana muri aba batoyi nkamubura nkamubaza ntiwe wari hehe kubyo nakurondera, nari mu gikoni kuraba Diane ntagwe mu muriro. Rero baramwitaho kandi nawe arabakunda cyane, niwe bafitiye ubuzima mu bijyanye no kufungura no kubaho nyene imibereho yo ngaha muhira, ntiboreka kumukunda. Rero by'ukuri ku bantu bifuza kumfasha gukurikirana uyu mwana mu byo kumuvuza babikoze, Yesu azobibahembera. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 19 ku murongo wa 17 havuga ngo ugirira akagongwe umugorwa abaguranye uhoraho, kandi ukugira neza kwiwe uhoraho azakumwishyura. Ibyo dutanze ntituba dutaye, ibyo dutanze tuba tubitse, kandi kubika kuzana n'inyungu ubwo tuba tuziganije. Rero by'ukuri umuntu wese yogira uwo mwete. Inimero ni 61 72 50 57 niyo nkoresha kuri mobile no kuri WhatsApp. Ego mwarahezagiwe cyane. Ego mwize neza cyane, turashimira ikendo cyanyu mama mwiza Pascaline na Diane Muhoza. Ikendo cyiza cy'ukuntu mwatoranye biciye ku ngorane y'uburwayi, ko ingabirano yawe nzize kuja kuri abantu mu bitaro, ufite utuntu dukeyi canke tubiri waragenda n'ubu kandi uracagenda, n'umwatoraniye n'umwana. Ingabirano Imana izoyibahezagira kandi no yaranabahezagiye. Yego hanyuma kazuza kanyu kari mu maboko y'Imana, kandi Imana igatunganya neza. Kandi Diane ibyizigiro byiza imbere biracariho, muzobaho neza. Imana yagombye ko mubaho n'iki izobarenganya byinshi. Yego turabasengera n'abandi barabasengera, namwe muri isengera, ntimucike intege, ntihagire ikintu kiba kivutu na kimwe, ubuzima n'ubw'Imana. Hanyuma kandi kazuza kanyu ni keza. Yego mwakoze kutuyihanganira ibibazo bitandukanye twabagije, ibyo mwavuze byinshi bizokumvirizwa n'abantu batandukanye. Ubugize icyo akora cyangwa ubugize icyo atanga cy'iciyumviro, uzobatera intege, muzobyakira uko nyene kandi muzobikingurike. Murakoze. Tubashimiye cyane, Imana ibahezagire. Namwe Imana ibahezagire.